umupira w'amaguru mu Burundi wazanywe na cyane n'abakoroni b'abazungu mu myaka y'1940. Ico gihe wakinwa n'abagabo gusa. Mu myaka 50 yakurikiye abigeme nabo barambaye amagodiyo bashwara ibibuga. Federation twaravuganye 89 barambona ako bakavuga bati ibi bintu ibi ya football bitanguriwe muri zone Kinama ntibizorama. Mu gihugu gifise imico batari biteze ko umukobwa yokinya umupira, abigeme b'abarundikazi batangura kuba bakinyi mpuzamakungu. Imatch ya Nigeria niyo match ya nyuma twakinye dusoza, umujournaliste wa RFI yarambagije ngo none kumenga n'abana bagira bakine n'abavyeyi. Ngaya mamuko y'umupira w'amaguru w'abigeme football mu Burundi n'ibindi utaruzi kuri kahise k'uwo mupira. Mu gihe umupira w'amaguru w'abigeme ku isi watanguye mu 1881 mu Burundi hoho wajutevye nkuko n'ukinwa n'abagabo nawone watevye kuhashika. Turi mu 1989 witwa Rukundo Evariste agira urugendo rw'akazi mu gihugu c'Ubusuwisi, ashitse y'abagenzi biwe bamutwara kuraba urukino, asanga nabigeme bariko baratera umupira w'amaguru, aratangara. Jewe muri 89 naragiye Buraya genda mu Busuwisi. Njitseyo umuzungu twakorana yambariye ati Monsieur Evariste ti hariho football féminin uno munsi ino mu Busuwisi ti tuhavi tuja kuraba ti d'accord. Arambara ati wanyu murakina abakobwa barakina umupira abadamu w'amaguru teka ntabiriyo bingo rero uje kuraba iwacu. Ndagenda ndaraba ndatamarirwa i Geneve hagati ku kibuga ndaraba mbona abakobwa amacenga amatakre tega mu Burundi twaratanzwe. Mvayo nyuzwe aho ku kibuga ndabwira iyo muzungu yanjanye twakorana ndamubwira ati jewe de retour iwacu mu Burundi nanje ndakreya football féminin. Ubwo nyene iciyumvira baragisumye. Amaze kugaruka mu Burundi yakiye yegera abigeme bamwe baremera batangura gukinira mu Kinama. Umupira w'amaguru w'abigeme mu Burundi uburavutse. 89 itariki 8 z'ukwa kabiri 89 niho twatanguye football féminin aha mu Burundi. Jewe naciye mba president wa club 𝒂'𝒊𝒄 niyo equipe pilote natanguriye ko yitwa 𝒂'𝒊 incamba no mu coach. Yabibonye mu mahanga niyo yarahuye ubwenge ati turakwiye natwe kuzana yuko twigisha abarundikazi abigeme b'abarundikazi kumenya kuja mu kibuga gutera umupira kuburyo yuko natwe totera imbere umupira w'amaguru w'abigeme. Niyo yaciye aza rero aturondera ku mashuri atandukanye aratwegeranya atangura gukina uko nyene mugabo baguma dutwenga no kwishuri usanga bagadutwenga akatubwira ati ibi byose tuko tubitanguye ni mucira inzira abandi turazi ko bizoshoboka mu gihugu cyacu Burundi. Muri recruitment vyagira bingore ariko nuko naronse nk'abayobozi b'amashuri nagendera ku recruita ari abayobozi bavyumva n'abavyeyi babo cyane mu bavyeyi natanguriye ku recruitamwo n'abana b'abakobwa bafise basaza babo bakina umupira mu maclub yaha mu Burundi. Kubera ko abigeme batari benshi bemera gukina umupira, imigwi wasanga ivanza abigeme n'abahungu. Bagitangura amategeko yavuga ko buri mugwi w'abakobwa bawushiramwe abahungu 4 kugira babamenyereze babakuremwe ubwoba. Rero jewe nibuka
niga mu mwaka wa gatanu ku ishure ritoyi rya Magara ya mbere, niho umugwi wa 𝒂'𝒂𝒄𝒂 w'abakobwa watangura, wari watangujwe n'umutama twubaha cyane yitwa n'abandi Sadi Noel, benshi bari bamuzi, yarazwi cyane mu mupira w'abakobwa w'amaguru. Rero icyo gihe jewe niho natangura gukina muri uwo mugwi, hari nko muri 92. Twatse gushiramo abahungu badufasha ama defense hagati muri mediane, ugasanga ataka akaca yiturekera twebwe kugira haboneke ko umukobwa ariko arashobora, ariko aravyifatamo neza, ariko arabona objectif y'inimero y'uwakinako. Nico gituma abona kenshi nashobora gutsinda ibitsindo vyinshi, kuko jewe maze kubona igori imbere yiwanje naratira, natezwa gutera indani kandi naratsinda. Uko iminsi yahera niko urwo rukino rwahurumbirwa n'abigeme. Benshi baraza kumbaza ati coach, turaza kukurondera imuhira mu Kinama, uduhe intumbero y'ingene twotangura natwe club. Yego nari mu Nyakabiga, ari mu Kanyosha, twarigize kujayo. Nuko rero nagiye mbona baza baca bakiriye ama club. Imigwi yahavuye itangura kuvuka, yigana 𝒂'𝒂𝒄𝒂 yo mu Kinama. Mbere nta higanwa ryabaho, habaga amaturunuwa. Federasiyo imaze kubona yuko n'abakobwa bashoboye, niho bashyizeho ihiganwa, tukazahora duhiganwa n'ayo ma ekipe. Aho turagiye gutangurira muri 1997. Ego tubona rero ko imigwi ya Magara ibya Perezida Sadi nawe yitanze akagira ka ekipe k'abakobwa, tukasa turagenda hamwe no mu cito cyo mu Rugombo. Nizo ntara zibizabana zigira umupira w'amaguru abigeme zari zibiri gusa. Iyindi yacivuka niyo ngaha mu Ngagara yitwa 𝒘'𝒂𝒎𝒂𝒄𝒂. Ego zaciye ziba zitatu. La Colombie yatanguye muri 98. Je ndayizamwo 2000, naho rumva harimo n'abagenzi banje kuba twahurira muri ayo ma competition interscolaire. Rero inyuma narumva yuko hariho equipe yo mu Kinama yariyo yaba president Eugenie, niyo kuko yari promotion ya mbere, barakunda gukina n'abahungu. Tugiye tukabona nk'ubungiye nk'ahantu nkabona ko bariko barakina, nkaraba ibindi navyo naraba muri television bisanzwe ama champion. Hariho yo mu Kinama, hariho Ishaka, umenga zari equipe jine niyo mu Ngagara yitwa Ikirezi. Jewe aho mvuka hariho umugwi w'abahungu. Je niyo nakoramo entraînement, tugakina, hacaboneka umupadiri yorganiza match. Iyo equipe yitwa 𝒂'𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 bakina na equipe yitwa 𝒂'𝒂𝒂𝒂𝒂 yo ngaha nyene mu Ngagara. Hanyuma nije nakina umupira jenyene mu bahungu, abona ndashoboye, noshobora basi kwerekana ico nshoboye mu bandi bantu. Aransabira umwanya muto y'indakina Kiganda nyene, bari baduze iyo 𝒂'𝒂𝒂𝒂𝒂 yari yaduze Kiganda. Hanyuma haraba retour, turaza ngaha i Bujumbura. Tuje ngaha i Bujumbura turakina, baca barampa iminota 30 ya nyuma. Iminota 30 ya nyuma bayimpaye ndakina. Hinye hari abantu benshi ngaha ku kibuga, na coach Daniel arimo. Niho umupatiri yacanshikiriza coach Dani, ambwiye ati uno mwana ndamuguhaye icazonzoza. Rero gushika n'ubu novuga yuko uwo mupatiri yanshikanye mu ntoki za Dani, hama nawe abona kunjana muri la Colombie. Umugwi wa la Colombie wahavuye ufata ikibanza gikomeye mu Burundi, wikurikiranya gutwara ibikombe hafi imyaka 7 yose. Twatangiye shampiyona yo muri FFB muri 2004, kuva 2004 kugeza 2013 nta mwaka tutatwara igikombe. N'iby'amaturunuwa byose twarabitwaraga.
Anga ariyo ekipe ya 11 Etoile yo mu Kinama yakunda kudusinda kenshi ariko ngishikayo ndibuka baradusinze match imwe hama yindi tuyikinira ngaha kuri Kotebu kuko yari amatournoi yari demi finale tuca turabasinda kuva ico gihe nitwari la Colombe ni yasubiye kugira defete. Yo yari hagaze neza kuko urazi president fondateur wa football féminin Rukundo Evariste ego murazi n'ubukene aho yakora Burundi yari maze guheza bamaze kugara mugabo kubera yafise mwishaka n'ivyo yabonye hanze we yagumye gusa dukina mugabo ko la Colombe ifise amapu menshi abantu babashigikira muga twaritanga natwe tugakina naho yaviyambe Etoile FC de Bujumbura vya kabiri. Uko imyaka yahera niko abigeme bakina umupira w'amaguru biyongera ariko umugwi nserukiragihugu wowo ntusoke gukina hanze n'ibindi bihugu. Mu 2012 umugwi nserukiragihugu wari gukina na Senegal ariko hitamo gutsindwa impaka. Equipe nationale twaje tuyikomeza cyane hacaboneka equipe imwe bwa mbere muri 2013 turabandanya hacatanguza bya Sekafa turayandikisha muri Sekafa bamwe byashika ko duherekeza n'umugwi wacu ugiye gukira muri igano rya Sekafa tukabona yuko abana babishoboye ntacyo badusumba ibindi bihugu turataye ivyumviro kwa nyakubahwa no musirinye niteka ndi kuri 𝒂'𝒊𝒂𝒈𝒖 asanzwe yakurikira ndi mabanga mu gihugu cy'u Burundi turambwira yuko no mu giseruka y'igihugu wa IV watarenze imyaka 17 canke imyaka 20 dukeneye yuko bo twandikisha mu gihegano rya Sekafa arambaza tejene urabona ko bazobishobora iyo ucaje kizoboneka muri ya Sekafa ati jewe ndabona yuko nivo y'umupira w'amaguru w'abigeme bacu bo mu gihugu cy'u Burundi ingende ko ndabakurikira urabona ko natwe tuzoshobora kuja muri iryo yigana. Tangulizia mwenye ndani ya box ile Gentrix kipakatoka goli la pili. Mu 2016 ni intamba mu rugamba z'abigeme zakina urukino rwa mbere mpuzamakungu zitsindwa na Kenya 4-0 hari mu rukino rwa kivandimwe. Umugwi serukiragihugu ku ruhande rw'abigeme ico gihe ntiwari bwabeho. Ico gihe twebwe twari dutanguye gukina tumenyera amahigano niho twumva ngo burya rero hariho amahigano umugwi serukiragihugu uzojamwo cyitwa ko ari nka twebwe twatanguye guhamagarwa mu mugwi serukiragihugu. Tulianza inapigwa mu 2022 niho umupira w'amaguru w'abigeme mu Burundi washika ku isemo nziza uronka itike yo kuja mu gikombe ca Afrika c'imigwi serukirabihugu zitsinze umugwi wa Djibouti. Narigeze ko ndagirisha ama entraînement aca mbona bangaye ntibakoze aca mbaza jo yanje ari Beriza akambara ati erega bari mu mihango n'icyo twatazuza gukina ndamaberize nibikunda bamagarira narabakarira nkababwira none ko bizoshika mukinjira muri yo mihango twamaze gutanga liste de base twamaze gutanga tutari bukihindure bizoja bigenda gutaja kina bande nibaza ko bagiye kubimenyera buke ko ndibuka ntakoresha imbuga mbare amatuna cy'abatigenda mufate amakotex mwambare double abamuze dukora kandi barakora gushika bimenyera kandi n'ubu ndibaza biracyariho mugani baza ko ivyo byatorewe inyishu kuko benshi barabyitwaza. Ico gihe abakinyi bakuriye Buraya y'Abarundikazi baraje guterera agacumu k'ubumwe muri izo nkino zabereye mu gihugu ca Maroc. Nibaza ko n'abakinyi twagize ingorane cyane kuko bagiye kudushikira dusa nako barasoza kwitegura tutarabona neza ngene bameze hariho n'wadushikiye n'uwo twahuriye muri Maroc nyene ariko bose bamaze gushika ngaha twasanze ataco bari basumbije abo twari dufise byaranagaragaye cyane mu nkino twakinye bagaragaye mu nkino nke tumaze kuja muri Maroc. Burundi buse mu gikombe ca Afrika bwisanze mu itsinda ririmo Nigeria, Botswana na Afrika y'Epfo. Umusaruro w'Uburundi muri izo nkino ntiwabaye mwiza na gato kuko bwatsinze inkino zose ariko buvayo butsinze ibitsindo bitatu. Match ya mbere twakinye na Botswana yashoboye kudutsinda ibitsindo 4
turashobora gutsinda ibitsindo bibiri ariko hanini novuga ko uruhara runini tugifise n'ubu nibaza ko abariko barabandanya bakorera muri football femine bo bandanya bakosora ni mwigori cyane kuko ndavye amagori Botswana yatsinze yari amagori yaba abakipa bacu b'abakobwa bashoboye twari kuba nk'ari 2-2 canke tukarabatsinda mu guravye umuntu agera kuri 20 meter kuti gori rigarira mu igori numva ko akiragana match twakinye na Botswana naho tutarasa amahirwe yo gutana amanota 3 naragiye n'ibitsindo nasinze igitsindo cya mbere natsinze yabaye nka volley kuko bateye corner umupira barawudeviya n'umutwe uri hejuru rero nanje canongezamo kica kibigitsindo kwanza novuga ko ari cyo kintu nishimiye cyane gose nacyo cyashoboye kunyugurira imiryango yo kugira ngo ashobore guprogressa kugera aho ngeze ariko birimwo no gukora cyane imatch ya Nigeria niyo match ya nyuma twakinye dusoza ndibuka ni match nazopfa nibagiye ko ni match yantwengede cyane kuko novuga ko n'ama media ari muri Maroc atabidufashamwe kubera ndibuka ndi muri conference de presse umujournaliste wa RFI yarambagije ngo none kumenga n'abana bagira bakine n'abavyeyi ibintu nk'ivyo bimaze gusohoka umwana akabyumva mantarema nuko yasuzuguritse abona katazashobora ama kinacho nashobora kwibagira nivyashitse muri mita ndibuka imatch ya Nigeria tugiye muri mita ndibuka kumenga yari dezo twasinzwe 3-0 naritse muri mita ndabona hajya muri dressing room aho tanza ama conseil ahubwo kwari kubakaruma kugira dusubire gusubira mu kibuga kuko bose bari basa nabatinye hari n'abatangura kwizanisha ama malaise kugira bagombore baje hanze tunumva hagiye mu kintu cha psychology cyane kugira dusubire mu kibuga para pro kosora amakosa hama kugira dusubire gusubira mu kibuga dukine sino bari batinye cyane gose. Mentality, the mindset is different from when you are playing Cameroon, Nigeria. Afrique du Sud wanashaka nta nubwo dusabwa twakinye umupira mwiza ndavyibuka ndibuka ko Sandrine Asha na Niela bakinye match nziza cyo gihe bakinye match nziza naho nyene twahuye n'ibibazo mwigori uko bakubita cyaruhukira niho hanini twagira ikibazo mbwa Afrique du Sud twarakinye yari jiri equilibre kweli ahubwo imachi yasa nkiyatunaniye cyane yari twegwa ya Nigeria. Muri kino gihe abakinyi b'Abarundikazi bakina mu mihingo myinshi y'isi. Uko ni ku mupira w'amaguru w'abigeme mu Burundi wavutse ukabushitse imbere aho urumbirwa n'abakinyi bakiri bato. Twizere ko mu minsi iza ruzoba rukino rukomeye mu Burundi ruhurumbirwa n'abigeme kujya abagabo baruhurumbira.